Turabaramukije bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo twongeye kubipfuriza ubugira kandi tuboneweho kandi kano karyo keza ko kubaha ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi musanzwe mutegurirwa kandi mukongera mugashikirizwa na jewe Janvier Imana irambona nkabanje kugira ngo twongere dusangire namwe amajambo muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi aho turabira hamwe amajambo abonekana mu ndirimbo ya 84 tuyivugane ko hanyuma duhava tuja dusenga Imana dusozera kino kiganiro cacu cuno munsi. Reka rero dusoma ayo majambo avuga ngo ni ikico nk'izivyaha, indirimbo ya 84 n'amaraso ya Yesu, n'amaraso yawe Yesu, ni ikico nyeza rwose n'amaraso yawe Yesu. Urumva ni ibibazo bigenda bijanye n'inyishu. Hanyuma igitero ca kabiri yavuze ngo iconkiza umutima n'amaraso yawe Yesu, nta kindi ciro mfise n'amaraso yawe Yesu. Igitero ca gatatu kivuga ngo icomeza kw'ivyaha n'amaraso yawe Yesu, nta vyanje vyontunganya n'amaraso yawe Yesu. Igitero ca kane yavuze ngo ni wewe nizigira n'amaraso yawe Yesu, ni wewe umpa amahoro n'amaraso yawe Yesu. Igitero ca nyuma yavuze ngo ngutazirira cane amaraso yawe Yesu, mwami ndagushimira amaraso wamviriye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, na n'amajambo tubonye no muri ririmbye yaririmbye naramaze kubabwira mu biganiro byarenganye kwizi ndirimbo ndazikunda, nazikuyemo ubutumwa bwinshi bwafashije umutima wanje kandi n'ubu buracafasha umutima wanje, kandi hariho n'abandi benshi nizigira yuko izi ndirimbo zabereye umugisha. Ni indirimbo novuga ngo zidasaza, zitaba demode, zidatakaza akanovera, zidatakaza uburyohe. Ni indirimbo zitava novuga ngo kuri page zama zikunzwe, kiretse ngira ngo ubusanzwe atazinjiramo ngo azidweberemwo. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero indirimbo yiwe bayishize mu ndirimbo yizi mu mugwi nako ugizwe n'indirimbo zitwa ngo ni indirimbo zivuga ku ncungu. Hama izo ndirimbo zivuga ku ncungu nazo zivuga ku kungene twacunguwe, agaciro k'ukuntu twacunguwe, ikimazi Yesu yatanze cyo kudupfira ku musaraba, akaducunguza urupfu rwo ku musaraba, amaraso yasesetse ku bwacu, ingene yabambwe ku musaraba, ibintu nyene nk'ivyo. Ni indirimbo rero ndanziyo y'amajambo cyangwa se ijambo ryayo ry'umutwe rivuga ngo nta kindi atari amaraso yawe, nta kindi atari amaraso, nta kindi kiretse amaraso. Imana yacu nihimbazwe. Rero ino ndirimbo ariko aririmba yerekana yuko ibindi byose ataco byoshobora kuri no dosiye yiwe kiretse amaraso ya Yesu gusa. Hanyuma rero nagerageje kuraba nsanga hari ibintu bishika kuri 4 ngaha yavuzemwo novuga ngo bikuru, naho hariho n'ibindi byinshi nawe kandi woronka byinshi uvuga ku bijanye n'amaraso ya Yesu, aho yagukuye, ingene yakugiriye neza, ingene yatumye uba umwana w'Imana kubwo guharirwa ibyaha wogejwe n'amaraso ya Yesu. Ngaha rero ukurikiranye neza usanga yerekana agaciro k'amaraso ya Yesu, yerekana yuko igikorwa amaraso ya Yesu yashoboye gukora, kandi igikorwa amaraso ya Yesu ashobora na bugingo n'ubu gukora, ni igikorwa atakindi kintu na kimwe canke atawundi muntu n'umwe yoshobora kugikora. Igikorwa amaraso ya Yesu akora ku bugingo bwacu ni ntasubirizwa, ni ntayegayezwa, kandi nta wundi muntu nta n'ikindi kintu na kimwe coshobora kugikora. Ico gikorwa naco ni ikihe? Ni ico kutwoza ivyaha tukabona kwemerwa n'Imana. Yavuze ngo rero ni ikico nk'izivyaha. Birashoboka yuko mu kugira ngo aririmbe ino ndirimbo muri meditation yiwe
canke se mu vyiyumviro vyiwe ukuntu yazirikanye yiyumviriye aragera kure araba nimba ari ikindi kintu cotuma akira ivyaha, nimba ari ikindi kintu cotuma ababarirwa ivyaha, arakurikirana ariko uravye usanga inzira zose yoba yariyumviriye ko ibintu byose bimeze nk'inyishu, bimeze nka solution kuri kino kibazo co kozwa ivyaha vyiwe, usanga inyishu zagiye ziboneka ni inyishu zivuga ngo n'amaraso yawe Yesu. Ni iki conkiza ivyaha? Mbega ni isabune no kwiyoga, ni isabune no kwiyoga na ya masabune kumburi ya kijambere? Ni iki conyoza ivyaha? Ni iki conkiza ivyaha? Bibonekana yuko inyishu yaronse inyishu ivuga ngo amaraso yawe Yesu niyo yogirane, niyo yonkiza ivyaha. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, mukunze kubikurikirana canke kumbure ryo bari ryambere bikurikiranye, no majambo mbafitiye muri kino kiganiro cuno musi ni jambo riguhamagarira guha ikibanza amaraso ya Yesu Kristo, kuko amaraso ya Yesu Kristo niyo yonyene ashobora kukwoza ibyaha. Amaraso ya Yesu niyo sabune y'umumesuzi, atari umwana w'umuntu, yonyene ashobora kugirane kumesura umutima wawe ukabona gukira ingwara y'ibyaha. Birashoboka ko umuntu abaho aboshwe n'ibi canke biriya, akaba aboshwe n'ivyaha ibi canke biriya. Birashoboka ko nawe uri kurikirana kino kiganiro ufise ivyakoboshe, usa naho umengo waramaze kubihebera, naho umengo nivyo ukunda kubiheba, waramaze kurekerana kubera yuko uragerageza uburyo bwose ingene wobivamwo, ukoresha amastrategie yose ashoboka, imikenyero yose, ukoresha imitwe yose. Wewe mugabo iyindi mitwe idaciye muri no nyishu uyu muririmbyi yaronse, ugerageza kugirane kwihumuriza, ugerageza kwiremesha, ugerageza kuvuga ngo basi ntaco nta kundi, n'Imana irabona yuko twambaye umubiri, n'Imana irabona yuko turi mw'isi, n'Imana irabona yuko turi ku mugwa mukuru wa Satani. Niko ijambo mbere ry'Imana rivuga, nayo nyene irazi yuko ahantu tugeragerezwa hagoye. None rero n'Imana n'ukuri wohora imbwa gusutama yozimara, nayo niyo biduhora byose. Hariho ibyo izokwihanganira, hariho ibyo izorekerana, hariho ibyo izoderibera, ukamengo nyene woronka yani majambo y'iruhande yandi yo guhumuriza. Ariko mugabo nta yindi nzira nimwe ishobora gutuma umuntu akizwa ivyaha, nta yindi nyishu nimwe ishobora gutorera umuti kino kibazo cyo gukizwa ivyaha kiretse amaraso ya Yesu. Aravuga ngo ni iki none conkiza ivyaha? Inyishu yaje ivuga ngo ni amaraso ya Yesu. Nimba ari ivyaha by'urwango, nimba ari ivyaha by'ubwibone, nimba ari ivyaha by'inzigo, nimba ari ivyaha by'urwango mu muryango canke mu kibano, nimba ari n'ibindi kumbure bitandukanye, ubwicanye n'ibindi kumbure bitandukanye, dusanga tuzi ko ijambo ry'Imana ritubuza kurenganya abandi, gucingiza abandi, amacakuri n'ibindi vyose kumbure umuntu yodondagura. Ibyo byose nta kindi cyo bikiza umuntu kiretse amaraso ya Yesu. Igitero ca kabiri ngaho yavuze, nakose n'igitero abone ko navuga ikibazo ca kabiri, ko navuze ko tubona n'ibintu bishaka kuri bine yavuze, yerekana ingene yareka ariyumvira ingene yokira. Hanyuma ca kabiri kivuga ngo ni ikiconyeza rwose ku mutima wanje numva ucafuye, ku mutima wanje numva urimwo amarabaga n'agasenga, ku mutima wanje numva ari mubi imbere y'Imana, ko imbere y'Imana numva ndi umutsindwa, ko numva mfise ibinyagiriza bintsindisha bincira urubanza bituma ntemererwa kuba umwana w'Imana. Mbega ni iki conyeza rwose ko ngomba kugira umutima wejejwe rwose? Ni iki conyeza rwose? Iki kibazo naco inyishu caronse ivuga ngo ni amaraso yawe Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Mwene data, kwezwa n'inkenegwa muri uru rugendo turimwo,
kandi nk'uko yaduhamagaye na yari yera iragomba yuko tubabera, ariko nta kindi kintu cyotuma twezwa. Kwihumuriza niko tuma twezwa, kwitsindanishiriza niko tuma twezwa, kurondera iyindi mirongo muri Bibiliya yodushigikira nibyo tuma twezwa, kwisigura, kwijustifia, kwerekana ko umengo byari byumvikana, seloloka byabayemwo ko umengo byari byumvikana. Ico nico tuma umuntu yezwa rwose. Ariko igituma umuntu yezwa rwose nuko yemera ububi bwiwe, akavuga ngo mbega niki cyo tuma nera rwose, ico mfasha nkera rwose ni giki? N'amaraso ya Yesu. Ko n'amaraso ya Yesu rero reka nemere ndayibiremwo mbone kwera rwose. Ari muri Bibiliya riri imwe bivuga ngo nere derere, nere rwose, unyuhagire Mana kugira ngo mbone kwera rwose. Imana yacu nihimbaze. Iki ni kintu ngaho yavuze kigira gatatu muri bino bintu turiko turarabira hamwe. Yavuze ngo iconkiza umutima niki conkiza umutima. Mu mutima numva ndushe, mu mutima numva ndemeriwe, mu mutima numva ndwaye, mu mutima numva ndumutsindwa, mu mutima numva mfise voix de culpabilité, mu mutima numva mfise ijwi rintsindisha, mu mutima numva mfise agatima nama kantsindisha. Niki conkiza umutima? Ko umutima wanje urushe, ko umutima wanje ubuze amahoro, niki conkiza umutima? Naho nyene nyishivuga ngo ni amaraso yawe Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Ndizera ntakekeranya ko iyo bija hose uyu muririmbyi iyi nyishu yayironse yarahishuriwe icotuma umutima wiwukira, asanga ni amaraso ya Yesu yotuma kira. Icyanyuma muri bino bintu bine navuze ko twavugana ko muri amajambo menshi yavuze ngaha, yavuze ngo icomeza kwivyaha. Niki comeza kwivyaha? Navuze hariya mu ijambo rya mbere niki conkiza ivyaha. Ariko murazi yuko umuntu ashobora kugwara agakira, ariko n'ubundi bigasubira bikagaruka, asubira akagwara canke se akaronka mitende akumva umengo byagenze neza, ariko mugo gasanga aracari akantu kinyegeje ka ya ngwara yibitse muri we. Aha bibonekana ko yagarutse avuga ngo mbega niki compeza kw'ivyaha vyanje vyose kikabimpeza ko kikabimara. Niki? Avuga ngo inyinshi ivuga ngo n'amaraso yawe Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, turavye muri amajambo yandi ngaha nko ku gitero ca kabiri yavuze ngo nta kindi ciru mfise, nta rindi shikanwa mfise, nta kindi kimazi mfise no kwicunguza, nta yindi ngwati no gwatiriza, nta giturire mfise no Imana, nta ruswa mfise no tanga kugira ngo bikunde mbone kugirane, mbone gukira umutima, mbone gukira ibyaha. Nasuzumye ndaraba, si amafaranga notanga, sinogenda muri supermarché, sinogenda muri magaze, mw'ibotike, mw'isoko, sinogenda ngo ndonka ahantu ngura ikintu cotuma nkizwa ivyaha. Nta handi hantu mfise noja, nta kindi kintu mfise notanga, nta kindi kintu na kimwe contabara ngo mbone gukira ibyaha kiretse iki? Kiretse amaraso yawe Yesu. Kandi yavuze ngo nta vyanje, ni ku gitero ca gatatu ngo nta vyanje vyontunganya. Yari yamaze gutahura yuko ubwiwe bwaheze, ata kindi kintu afise na kimwe comutabara, comugirira neza. Imana yacu ntidutarana n'amajambo rero burya tugomba duhave dutera dusozera, kumbure nta magwara ahogwa kuvuga menshi siko kuyamara, kandi ndizera neza ko bibwirwa benshi bikumva bene byo. Aha nawe wowe uri kurikirana kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, wisuzumye urabona yuko hariho ivyaha nawe wumva ukeneye kwimbabazi, hari ibyo wafukafutse, hari ibyo wihumurije, kubera ko ubona iminsi yose byama bigutsinda, wamubigwamwo uratinda uremera ati nta kundi misemo kuba imbohe yabyo. Ariko mugabo tubonye inyishu
itorera ikibazo yishura kuri kino kibazo cinge n'umuntu yokizwa rwose, yokwezwa, yokira ibyaha, yokira mu mutima, nuko umuntu yogira nti yokwemerera amaraso ya Yesu Kristo akaba ari amwiza akamutunganya. Ngaho ibitaro bibiri vya nyuma yavuze ngo ni wewe nizigira, no kuvuga rero atanguye kwatura ivyizigiro vyiwe kuko yamaze kumenya neza ko amaraso ya Yesu ari ashobora kumweza. Avuga kandi ngo ni wewe umpa amahoro, avuga ngo ngutazirira cane, no kuvuga hose agera yitabira ngo amaraso yawe Yesu mwami ndagushimira amaraso yawe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi tugomba dusenga Imana. Sinzi rero wisuzumye muri ano majambo, kuko aya n'amajambo y'ubugingo, n'amajambo atumbereye kubohora umutima wawe, n'amajambo atumbereye gutorera inyishu ikibazo umaze imisi ugendana, n'amajambo atumbereye kuguha ubugingo, n'amajambo atumbereye kukwereka ahantu woronka inyishu yotuma ugira ubugingo muri wewe. Kumbure ufise ikintu, ufise ingeso, ufise inyifato, ufise ahantu wabohewe, umutima wawe ubohewe, bituma utagira ubusabane bwagutse imbere yawe n'Imana, hagati yawe n'Imana, bituma utagira relation novuga ngo ihagije, imigenderanire myiza hagati yawe n'Imana. Birashoboka yuko ukurikiranye ino video wari umaze igihe hariho ibintu wahevye ukarekerana kubera kubona umengo nyine nta kundi, ariko mugabo mbe mwene data ntugume muri ivyo. Iri jwi rikwinginga rizananya muri ino ndirimbo rikubwiye ngo nta kindi cotumukira, nta kindi cotumukizwa, nta kindi cotuma wemerwa n'Imana, nta kindi cotuma uva mu vyaha wakorokeyemwo, nta kindi cotuma uhezwa ko ivyaha biguherako, kiretse kwisuka mu maraso ya Yesu, kiretse koga mu maraso ya Yesu. Nano majambo kandi ndizera ko amajambo mazima, ndizera ko amajambo ashobora guhindura ubugingo bwawe, hamwe woyemerera n'amajambo ashobora gutuma umukizwa mwiza, hamwe wokwemera ugaca bugufi ukabwira Imana ngo Mana ndafise ibintu byananiye, byaranse ko nkizwa kuri iki kintu, byaranse ko mbohoka, byaranse, ariko ntahuye neza ko amaraso yawe afise imbaraga, amaraso yawe afise ubushobozi, amaraso yawe arabishoboye, amaraso yawe ni mutananigwa, amaraso yawe ashobora kubyoza akabikuraho, amaraso yawe ashobora gutuma umutima wanjye usubira kwera derere, amaraso yawe ashobora gutuma nemerwa nawe. Amaraso yawe hamwe wobigira gutyo byaca bigenda neza, kandi wotubabarirwa, baca bemerwa n'Imana, hanyuma aho uza kwirirwa mu bikorwa byawe bya misi yose ucugira akamwemwe, ucugira akanyamuneza, ucugira amahoro, ucuronka amahoro mu mutima kubera yuko wemereye amaraso ya Yesu akakuboneka. Rero nuko bimeze, nimba wumva ugenda ubuze amahoro, nuko atambabazi ufise imbere y'Imana, nuko ufise ibintu bikwagiriza, bigutsindisha, bigucira urubanza imbere y'Imana. Ariko mugabo hamwe wokwemerera amaraso ya Yesu, wocuharigwa ibyaha, kandi wihanye ukababarirwa, uca wumva ryaju ryahora rigutsindisha, rigucira urubanza, rikwereka yuko uri umumenja atatumaze imbere y'Imana, rica riceceka, ugaca wemerwa n'Imana. Ivyo bintu wumva bitaryoshe. None hamwe woronka amahoro, hamwe inyuma y'iyi video wozotwandika bitubwira ngo erega bwawe uri nahavuye nemerera ya nama mwangira muri ca kiganiro, nahavuye nemera ndagenda ndatura ibyaha byanje ku bakozi b'Imana, baramfasha gusenga, nanje numva ndonsa amahoro, numva ndababariwe. Byoba biryoshe cyane, kuko ubugingo bwawe bwoba burokotse, bwoba buzuwe, bwoba bukize umutego w'umutezi, bwoba bukize urupfu, bwoba busimvye imanga, hamwe wokwemera ukabigenza gutyo, kandi byoca bigenda neza. Nuko rero nano majambo twumvise, dusenga Imana nabahigwe abantu bagiha agaciro ya maraso ya Yesu. Igihe cyose byabagoye baca bayisukamo bakavuga ati Mana numbabarira. Abo bantu n'abahigwe kubera imbabazi zibabaho, kandi baca baba amahoro, bagaca bashishikara guhezwa, kumarwa ko ububi bwose, bakemerwa imbere y'Imana. Kandi abo ntibizoherera ngaho,
Yesu yagiye yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana kuko imuhira kwa data hari amazu menshi. None rero yabatarahane nanye manabibabwiye amajambo mwene ayo hariya muri burya butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice 14 usomye uhereye ku murongo wa mbere ukabandanya. None rero ntibizohera ngaho, ariko mugabo kandi n'umuhombe umuntu yemera akaguma muri ayo magorwa yo kuba afise ivyaha yamaze guheberana akavuga ati jewe iya byaranse ko ndabiheba, hamwe no biheba noca mpfa, hamwe no biheba sinosubira kubaho, hamwe no biheba ubuzima bwongora mugabo akabaho azi yuko ibintu arimo ari ibintu bibi kandi bimubujije amahoro. Uyo muntu n'umugorwa kukumva nyene aca bata amahoro afise kandi abaho agowe mu mutima. Ariko mugabo icimana igomba ko umuntu aba umugorwa, igomba ko umuntu aba umuhirwe akaba afise amahoro. Nico cazanye Yesu kugira ngo abantu baronke ubugingo kandi ngo baburonke gusagusa. Dusenga Imana rero, ndizera neza yuko wumvise ibitari biki muri kino kiganiro cyane gitumye kukubwira yuko amaraso ya Yesu ariyo yonyine ashobora kugukiza ibyaha, agatuma wera derere wezwa rwose, akagukiza umutima kandi akakumara ko ibyaha byose. Mwami Yesu tugushimiye ku bw'ano majambo twumvise muri kino kiganiro. Urakoze kuduhaye kano karyo keza kugira ngo dusange n'abandi bakunzi ba ano majambo. Umuntu wese ayakiriye akayagira yiwe, akayirabamwo, akayagira umunzane, akawuhagara akakipima, akababonye ko adakwije ibiro, akababonye ko ari yeho agahaze, hanyuma agavuze ngo Mana mbabarira amaraso yawe anyeze ibyaha byanje nemegwe nawe. Uyu muntu nuca umubabarira umweze umutunganye, bisigaye ushishikara ubane nawe umushoboze kubandanya kuba muri zino mbabazi zawe no kubatajura imwagirize kibi. Urakoze kuri Imana, wirigwa n'abakunzi ba bino biganiro aho bagiye kwirirwa hose ibikorwa byabo bya misi yose, ubiyere kubabere inyishu, imiryango yugaye yuguruke, ibyabuze inyishu bitoregwa inyishu. Urakoze muri byose turakwizeye, mu izina ryawe gera Kristo Yesu no tubisabye tubyizeye, amen.